Ndabaramukije ndabaye mwiriwe kuri mwese mucumvira mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze rero kuri mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, ikambere nawe uri mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagwaye karibu. Reka ndakwibutse yuko ari byiza ko wahejeje gushona sabone kugira ngo aya makuru aje arakubwira ko vyoroshe atangorane. Reka mbonere ko n'akaje ko kwibutsa yuko aya ari amakuru tohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayagizwa ko namenyesha amakuru y'abahinga bakuru bakorera mu gihugu cy'u Burundi bakabugeza ko mu ngene utaronka ahandi. Izi ngingo nkuru tuributse kugaruka ko amakuru twabateguriye turabwira yuko muri iki gitondo uyu munsi kwigenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 aho umugambwe canke se umutwe w'abarwanyi ba FDLR bagaragaye mu gisagara cya Bujumbura ku bufatanye no ku masezerano y'igihugu cy'u Burundi ndetse na FDLR na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga yuko bari ku mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko mwese muri kutwumviriza n'aya makuru turabateguriye. Turabwira yuko kandi mu gihugu cy'u Burundi haragaragaye ikibazo gikomeye cyane kuri televiziyo y'u Burundi RTNB, bigaragara yuko hari abantu benshi bagaragaza ko bashobora kuyitera nyuma y'akanya gatoyi ubwo M23 imaze gusesekaranga mu gihugu cy'u Burundi. Hatanguye umutekano mukeya, hatanguye imidugararo n'imyereko ku banyagihugu bari ngaho mu bisagara bitandukanye bavuga yuko bari gushaka kubabuza umutekano muri rusange. Aya ni amakuru twabateguriye rero, mureke tubanze dusuze mwese muri kutwumviriza muri mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mwese muri Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye. Turasuhuza mwese rero muri mu bihugu bitandukanye, mu bisagara ndetse no mu mitumba, mu makomine hamwe no mu ducimbire. Mwese rero turabasuhuza muri mu gihugu cy'u Rwanda. Turabaye karibu kandi turabaye mwiriwe kuri mwese mutwumviriza muri mu bihugu muri mu ntara zitandukanye z'iki gihugu. Mwese mutwumviriza muri mu ntara z'uburengerazuba, mwese muri kunyumviriza muri mu ntara y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, mwese muri mu gisagara cya Kigali cyangwa se mu murwa mukuru w'Ikigali. Turabasuhuza kandi turabaha ikaze muri aya makuru tuba twabateguriye kugira ngo murabyumva neza ko hari imigambi mibisha tuba tugira ngo tubageze ko kugira ngo muzoce mumenya ibyabaye kandi mujye mumenya ibiri kujya mbere. Tubashimira kandi tubakundira ko ibi byose mu byakira kandi mukabyumva. Tubashimira ko mwese ibi byose mubyumva neza kandi mukabishyira mu ngiro. Mwese rero muri kutwumviriza mu gihugu cy'u Rwanda turabaye kari muri aya makuru twabateguriye kugira ngo dusuhuze dutaruke cyane tujya ngaha mu bantu bari muri Tanzania, Dar es Salaam. Turasuhuza mwese muri mu ducimbire, mu makomine, mu masektere ndetse no mu mitumba, mwese muri igihugu cya Repubulika ya Tanzania. Turasuhuza mwese cyane muri kumviriza muri mu gihugu cya Kenya, mwese muri Nairobi, mu ducimbire, mu mitumba, mu masektere, mu makomine ndetse n'andi hatandukanye muri iki gihugu cya Kenya. Turasuhuza cyane mwese rero muri mu gihugu cya Uganda, i Kampala, mwese muri mu bisata bitandukanye yaba bya politiki, iby'imyerekano, iby'imyidagaduro ndetse namwe muri kunyumviriza muri mu bisata bitandukanye yaba bigiye bijyanye n'iby'ubuhinzi, bijyanye n'iby'imyidagaduro ndetse no mu masiporo hamwe no mu nteko nshingamateka zo mu gihugu cy'u Burundi. Mwe muri kunyumviriza mwagiye kurelaxa cyangwa se kuruhuka, mwese muri ko muranyumviriza muri mu mirimo yanyu itandukanye no mu kazi gatandukanye. Turasuhuje cyane kandi turabaye karibu aya makuru Burundi Updates yabateguriye. Turasuhuza mwese muri mu gihugu cya Congo, mwese muri kunyumviriza muri Bukavu, Kinshasa, Goma, Uvira, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Turasuhuza mwese rero muri kunyumviriza muri ngaha mu gihugu cya Burundi. Turasuhuza cyane muri mu ntara zitandukanye z'igihugu, yaba mwese muri kunyumviriza muri mu Kibitoke, muri mu Kirundo, muri Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge n'izindi ntara zitandukanye zinga mu gihugu cy'u Burundi. Mwese rero muri kutwumviriza turabaramukije, turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye nk'uko nama mbibabwira. Mwese muri kumviriza uyu muhora Burundi Update, turagira ngo tubageze ko amakuru atandukanye kandi agezweko. Mwese rero muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini nk'uko nama mbibabwira, by'umwihariko mwese muri kutwumviriza muri ngaha mu gihugu cya Burundi, mwese muri mu Rwanda, mwese muri Tanzania, mwese muri Congo, mwese muri Kenya, eka mbere namwe muri mu gihugu cya Uganda. Mbabahaye karibu. Reka ndabibutse yuko rero ari byiza ko wahejeje gushonda sabone cyangwa se gukora subscribe kugira ngo iri donido ritagucika rikugere ko 5 kuri 5 amakuru tuba twaguteguriye nayo ingenzi cyane. Reka gira ngo rero aya makuru agira kugira ko byoroshe. Ibyo byose urasabwa kubikora, ukore commentaire, share, ukande kukazogera ndetse na subscribe yajyanye kugira ngo aya makuru agera kugera. Reka mbone nakajya ko kwibutsa yuko ari amakuru tuzwe n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayegezwa ko namenyesha amakuru y'abahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakakugeza ko mungene utaronka ntego ndetse n'ibyo tugamije. Rero tubwire ko mwese muraza mukora subscribe, mwese muraza mushonda sabone, mwese muraza mutera commentaire kukazogera, mwajya murungika nimero zanyu za rimekashi
ndetse n'ama mobile money n'andi bakoresha izindi nimero n'amabanki mujye mwoherezamo nimero mu makomande kugira ngo ukwezi niguhera turaze tubaharura amajwi mwagize ndetse n'imigwi mwagize kugira ngo duce turabahungikira ibihembo bishimishije. Turagira ngo tubibutse ku nkuru turibuze kugaruka ko mwaya makuru yacu twabwira yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku isaha zitambutse ku isaha ziheze uyu munsi ku itarike yatambutse umugambwe cyangwa se abagwanyi ba FDLR bashitse ngaha mu Burundi ubwo bagaragaye mu gisagara cya Bujumbura baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bikaba byagarutswe ko n'amenyeshamakuru batandukanye n'ibindi bimenyeshamakuru bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko ari ngibi biri mu masezerano hari gushyirwa mu bikorwa n'umurwanyi wa FDLR, bivuga yuko bari ku mugambi ndetse bari gucura umugambi mubisha wo kuba batera u Rwanda muri rusange. Turabwira yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuri televiziyo y'igihugu cy'u Burundi hagaragaye umutekano mukeya n'impungenge bigaragaza yuko FDLR nubwo igeze mu gihugu ngaha idashobora kubizanwa n'ikintu kimwe cyangwa se n'amasezerano y'u Burundi gusa, ahubwo bishobora kuba bije gusahura umutungo muri rusange. Ibi ngibi rero turabigaruka ko nibyo twabateguriye kandi nibyo tugiye kubabwira ngaha. Naho rero mureke tubabwire ko ibi byose ari byiza kandi ari by'ingenzi. Mureke tubandanye n'amakuru twabateguriye, ariko mwese muri ngaha mu gihugu Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Mukamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi mufate iya mbere kandi mugaragaze ko kanda sabone n'ibindi bitandukanye mwaya makuru twabateguriye. Naho mu gihugu cy'u Burundi nkuko nabo babwira hagaragaye umurwanyi cyangwa se umutwe w'abagwanyi ba FDLR ubwo bagaragaye bari ku mpuzankano za gisirikare zabo barimo kwakirwa n'umukuru n'umujejwe igipolisi mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero byagaragaye mu muhanda uturuka Urugombo berekeza Bujumbura, bagaragaza ko bigaragara yuko bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari kwibazwa ibibazo bikomeye cyane ko u Burundi bwakomeje guhakana bwivuye inyuma bavuga yuko uyu murwanyi cyangwa se umutwe w'abarwanyi ba FDLR batazi ko ubaho ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igakomeza guhakana bavuga yuko uyu mutwe wa FDLR utabaho. Ari kwibazwa ibibazo bikomeye cyane, ari kwibaza impamvu ibi byose biri kuba kandi bakaba bagaragaye muri ibi bihugu bitandukanye by'ibibanyi bakomeza guhakana bavuga yuko uyu mutwe w'abarwanyi utabaho. Ibi ngibi rero byakomejwe kwibazwa n'abamenyesha makuru ndetse n'abaturage n'abanyagihugu muri rusange bakubonye ibi birango bya FDLR ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ari kwibazwa ingene iki gihugu cy'u Burundi kiri gushaka gushyira abanyagihugu muri rusange mu kaga. Ibi ngibi rero byakomejwe kwibazwa cyane n'abandi bakomeye cyane bari kwibaza ingene cyangwa se impamvu uyu murwanyi cyangwa umutwe w'abarwanyi ba FDLR bagaragaye bari kwakirwa n'umukuru w'igihugu bari kwakirwa n'ujejwe igipolisi muri rusange n'umushikiranganje mukuru nyene wa gipolisi. Ibi ngibi rero byakomeje gutungura abantu benshi. Murabona ngaha mu isanamu cyangwa se mu ifoto haragaragaramo FDLR no mu modoka ndetse n'abarwanyi bakuru bayo. Murabona umukuru w'uyu mugwi cyangwa se w'abarwanyi afise imbunda cyangwa se inkoko. Ibi ngibi rero urabona afise inkoko zitandukanye z'ibisasu biremereye cyane. Ibi ngibi bikaba byateye rero abanyagihugu muri rusange ngaho bibwiye yuko ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba iteye igihugu cy'u Burundi, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byasobanuwe, ahubwo byagaragaye ko ari FDLR igaragaye ngaha mu gihugu ndetse no mu gisagara, bavuga yuko baje gufasha igihugu muri rusange mu bijyanye n'umutekano. Ahandi bavuga bakomeje kwitwaza ibintu bikomeye cyane bavuga yuko ngo bamaganye agasuzuguro ndetse n'iteshamutwe ry'igihugu ngo cy'u Rwanda biba bikomeje kubagaragaza ndetse bishobora kuzaza kubatera bitunguranye. Iki gihugu rero cy'u Burundi cyakomeje kwifatira ku gahanga igihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo haratangazwa araboneka amatangazo cyangwa se inyandiko iturutse mu gihugu cy'u Rwanda isubitsa ibyo Repubulika y'u Burundi ibirike kivuga ko. Ibi ngibi rero nibyo tugira ngo tuze kunonosa neza kandi tuze kubisesengura tubaze neza impamvu n'ingene iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi biba bikomeje kwifatirana ku gahanga bikomeye cyane, ariko biragaragazwa ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kuba kifatira ku gahanga iki gihugu cy'u Rwanda kandi mu by'ukuri ikirengana. Ariko tubanze dusesengure ibyi FDLR mu gihugu cy'u Burundi. FDLR mu gihugu cy'u Burundi ni amakuru yakomeje kugaruka ko cyane ni ikoranabuhanga ni kominikana biri hagati y'umunyagihugu y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeza kuvuga yuko
nubwo bimeze bityo FDLR itabaho. Abavuga yuko u Rwanda ruba ruriko rurigirisha canke se rujigisha kugira ngo rukomeze kuronka ingene zo guteza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi rero vyagarutswe ko n'ibimenyeshamakuru bigaruka ko n'aba perezida mpuzamakungu b'ibihugu bitandukanye by'umwihariko mu nama zitandukanye i Qatar, mu Bubiligi, mu Budage, muri Amerika ndetse n'ahandi hatandukanye i Nairobi ndetse n'i Rwanda muri rusange. Mu masezerano yakorewe i Rwanda, Burundi bwakomeje kugaragaza ko ikibazo cy'u Rwanda kitashingiye kuri FDLR ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidashingiye kuri FDLR ndetse gishobora kuba gishingiye kuri M23 ndetse kikaba gishingiye no ku Rwanda muri rusange. U Rwanda narwo rugahakana ruvuga yuko iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishingiye kuri FDLR na M23 abarwanira uburenganzira bwabo. Ibi bintu rero ariko siko u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babivuga, sinako babibona, ahubwo babona kari nk'amayere y'u Rwanda kugira ngo bajye barabona uburyo n'ingene bazoca batesha umutwe ndetse banatera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basahura ndetse basesagura imitungo ya leta. Ibingibi rero byakomejwe kugaruka ko n'imenyeshamakuru ndetse n'abaperezida bajejwe guhuza impande zombi bivugwa yuko iki gihugu cy'u Burundi nubwo bimeze bityo nacyo kiriko kirataka. Ese bari kwibazwa ngo igihugu cy'u Rwanda kiratera ibihugu bibiri mu icyarimwe cyangwa se igihugu cy'u Rwanda kiremera gufatanya n'umutwe wa M23 ndetse kikaza kitaka kivuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishigikiye FDLR. Naho muri iki gihugu cya Kongo biragaragaye neza ko by'umwihariko nk'abasirikari b'abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'abasirikari b'abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaye baherekeje ndetse bari kumwe n'ingabo za FDLR. Hatangiye kwibazwa ibibazo bikomeye cyane. Ibi bintu ibihugu mpuzamakungu nibiramuka bibibonye biraza kuba bibifata gute? Ibi bintu nibiramuka bigaragaye ngaha mu gihugu ndetse bigaragaye mu bihugu bijejwe guhuza impande zombi, yaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda n'u Burundi, amasezerano ndetse no kuganya bikabije cyane babikomejwe kugaragazwa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Burundi, bavuga yuko u Rwanda ruri inyuma y'ibi byose. Ibingibi biraza kuba birarangira bite? Ese ibingibi biraza kuvugwa gute ndetse ibingibi biraza kwanzurwa gute? Mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi kiragaragaje uruhare rukomeye cyane mu kurwanya umutekano mu bihugu bya Afurika. Biragaragaje ko ibi bihugu ari byo bya mbere babikomeje kwiyerekana mu gutuma igihugu cya Repubulika y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeza kugira umutekano mukeya, ahubwo birushaho guteza umutekano muke igihugu cy'u Rwanda. Baho ibingibi bikomeje kugaragazwa ko umunsi umwe igihugu cy'u Rwanda kizorega ibi bihugu byombi iterabwoba ku banyagihugu bacu. Ibingibi bikaba bituma rero ibi byose n'aya makuru baba bakomeza gutangaza mu bihugu by'ibanyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ibingibi bigira mu mitima y'Abanyarwanda ikabacengera kandi bigaca bibatera ubwoba, bigatuma bakomeza kubaho bahangayitse. Ariko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda si ibingibi, sinzi icyo birapfa FDLR cyangwa se birapfa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera inyungu ndetse n'isesengurwa cyakozwe ngaha mu gihugu mu bisata bitandukanye. Iri Repubulika y'u Burundi yagize amakimbirane n'u Rwanda kubera inyungu Burundi bwari bwitetse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akaba atari ko vyagenze. Nyuma yo kugaragaza ko iki gihugu cy'u Rwanda kiriko kiratanga ingabo nyinshi muri M23, ibi navyo vyatumye igihugu cy'u Burundi kigira amakimbirane akomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ibingibi niko bigaragazwa n'abamenyeshamakuru batandukanye, ariko ntabwo birahamywa neza, dore ko ibihugu bijejwe guhuza impande zombi bigaragara ko ibi bihugu byombi biriko birapfa ngo umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko igihugu cy'u Rwanda aka kanya kibaye inosa cyangwa se kibaye umwere, aho bigaragaye ko izi ngabo koko za FDLR zibaho kandi zikaba zigaragaye ziri kujya i Burundi ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku isaha y'isa 12 zo mu gatondo, bibaye saa 2 aho iki gihugu aho izi ngabo zimaze kugera zitangiye gushika mu marembo y'umurwa cyangwa se y'igisagara cya Bujumbura. Ibingibi rero bikaba byatumye abanyagihugu barwara imizunga, abandi barwara kwirukanka cyane bavuga yuko baba batewe n'ikindi gihugu batazi. Gusa haje gutangwa ihumure ku banyagihugu bamaze kugaragara umuvugizi wa polisi ndetse n'ujejwe umutekano bya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi
Ibi rero bikaba byatumye ibihugu mpuzamakungu bikomeza gushidikanya no gutumva neza ko ibi bintu bari kumva ndetse n'ibyo bari kubona bitaba ari byo, kandi n'ibi bintu bari kumviritsa bitagakwiye kuba byakabaye ko nyuma y'u Burundi bukomeje guhakana ko iki gihugu kitagira uruhare rukomeye cyane ngaha mu bijyanye n'umutekano muke uri kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero byagarutswe ko nyuma yo kugaragara kw'izi ngabo za FDLR zari zirongowe n'abagabo batatu, bamwe bageze mu gisagara ca Bujumbura, imodoka zirahagarara havamo abajejwe abakuru ba gisirikari havamo n'umuvugizi wa polisi mu gihugu cy'u Burundi, havamo n'ujejwe ivya gisirikare nga mu gihugu cya Repubulika y'u Burundi. Ibi rero byaje kugaragazwa ko iyi iskamu ndetse n'iki gipolisi cy'u Burundi, iskamu murabizi neza ni igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igipolisi cy'u Burundi. FDLR baciye baterana amasari, nyuma yo gukurana amasari baca baravugana makeya. Bamaze kuvugana gusa hamaganywe abamenyesha makuru ndetse n'abandi bose basakaza amasanamu y'ibiri kubera nga mu gihugu cy'u Burundi. Mureke tubabwire yuko rero nyuma yo muri iyi ngingo tubabwira yuko rero nyuma yo kugaragara kw'izi ngingo ibindi bihugu byose mpuzamakungu byahise bigira u Rwanda ngo rwera, bigaragaza yuko nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibikomeje gutaka ko FDLR itabaho kandi ikaba igaragaye mu gihugu cy'u Burundi kandi iturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi navyo ari ikibazo gikomeye cyane kigomba kwibwaho, kandi iki ni ikibazo gikomeye cyane u Rwanda rukwiye kugaruka ko no gutanga ibirego bivuga yuko ibi byose M23 ibi byose FDLR na Repubulika ya Kongo n'iyo Burundi biba bikomeje kuba bigaruka ko ibi byose babyihisha inyuma kandi bakagaragaza ko ari abera. Nibura ntabwo turamenya icyo Repubulika y'u Rwanda yabatangaje kuri aya makuru avuga ko leta y'u Burundi yakiriye FDLR. Mureke dusubikire iyo ngingo, bitakomeza kuza tugaragaza ko 5 kuri 5 babwira yuko nyuma y'iki kwigenekerezo uburyo Burundi kwigenekerezo televiziyo y'u Burundi iriho umutekano muke cyane, dore ko Repubulika y'u Burundi imaze kurungika ingabo nyinshi, aho byagaragaye ko nubwo M23 FDLR igaragaye muri iki gisata no muri iki gisagara bitari amahoro kandi bitari byo byiza kurusha mbere. Ibi ngibi rero byatumye hakekwa yuko FDLR igarutse nga mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'iminsi mike iheze yari yaje gusura abanywanyi bari kumwe n'abarongozi cyangwa se abategetsi ba M23 gusa. Ibi ngibi rero abayobozi b'umutwe w'uyu murwanyi bakomeje kwifatirwa ku gahanga nyuma yo kugaragara nk'uko umutekano muke kuri RTNB, iyi ni radiyo nkuru y'u Burundi. Bareke rero tubabwire ngo ibi ngibi byaje gutuma iki gihugu kiba ikibazo gikomeye cyane nyuma yo kugaragaza uruhare rukomeye ngaha mw'iri sesagurwa ndetse no mw'ituma cy'umutekano mukeya mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano mukeya rero wagaragaye gute? Nyuma yo kugera mu gihugu cy'u Burundi, uyu mutwe w'abarwanyi ba FDLR bakomeje berekera mu bisata bitandukanye, Ingozi, Igitega ndetse n'abandi bagoma mu Bujumbura. Ntabwo hazwi icyo baje gukora, ariko bavuze ko baje gufasha muri Repubulika y'u Burundi mu mutekano. Ibi rero byatumye kuri iyi televiziyo RNTB cyangwa se Televiziyo Nationale du Burundi hagaragara ingabo za FDLR ndetse abanyagihugu ndetse n'ingabo zirinze iyi RNTB byavuze yuko batazi neza inkomoko y'aba basirikari, batazi neza n'icyatumye abasirikari bagaragara nga. Bavuze yuko rero nyuma yo kugaragara ko abasirikari mu gihugu ibintu byose bigiye kudobera kandi ibintu byose biri buze kugenda nabi, aho batangiye kujajaba cyangwa se gutembera kuri Televiziyo Nationale y'igihugu. Mureke rero amakuru tuyasubikira ahaciye kugaruka ko n'abamenyeshamakuru bakuru ndetse n'ibindi bisata bitandukanye by'umutekano mu gihugu cy'u Burundi bahashyize uburinzi bukomeye cyane, aho hari abasoda ndetse n'abapolisi benshi cyane bashoboka kugira ngo baze kureba ivyo ari byo, bataza gusanga M23 bataza gusanga FDLR aricyo kishi cya mbere bikururiye nga mu gihugu cy'u Burundi. Mureke tubabwire ko mwese mwabanye natwe kandi mwese turi kumwe muri kutwumviriza mwaya makuru. Turabahaye ishimwe, turabashimiye ko mwatwumvirije mwese, turashimiye ko mwakanze sabone mwese muri kutwumviriza mwerereye mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini. Mwese mwatwumvirije muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Uburengerazuba, mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Uburasirazuba no mu ntara y'Amajyepfo mu mujyi wa Kigali. Mwese turasuhuza cyane kandi twabashimiye ko mwakanze sabone ndetse no comment, share n'ibindi bitandukanye. Ikambere namwe rero muri mu gihugu cya Tanzania, Congo, Kenya, Uganda n'ibindi bitandukanye. Ngaho rero
rero reka ndabibutse yuko ari byiza kuba mwahejeje gufyana sabone cyangwa kuba mwasoje gukanda subscribe kugira ngo ayo makuru aje akubwira ko byoroshye atangorane. Reka mbonere n'akajya ko kwibutsa yuko ari amakuru utorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates ukayagezwa ko n'abamenyesha amakuru b'abahinga bakuru bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi bakakugeza ko mu ngene ucaronka ahandi. Ingingo nkuru kuri twagarutse ko aya makuru twabwiye ko uyu munsi kuri igenekerezo umutwe w'abarwanyi ba FDLR bagaragaye mu gihugu cy'u Burundi ubwo hari hamatswe iminsi n'amezi menshi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Repubulika y'u Burundi bivuga yuko ngaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu gihugu cy'u Burundi atangabo cyangwa se atabarwanyi ba FDLR bariyo nyuma yo gushinza ndetse no kwagiriza u Rwanda ko rufite inkunga rutera ingabo za M23, ariko cyagaragaye neza ko ivyo byose ari ibihuha ndetse n'ivyo birego byose ari byo ibi bihugu bigerageza gukoresha kugira ngo birwanye u Rwanda kandi bibuze umutekano abanyagihugu. Ibi rero bikaba ari iterabwoba rikomeye cyane iki gihugu kigaragaje ngaha muri iyi genekerezo nyuma yo kugaragaza izi ngabo za FDLR zisesekaye mu gihugu ndetse no mu murwa wa Bujumbura ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabwira yuko rero ibi byose byabaye muri iki gihugu ari ibitangaza gusa. Haragaragara rero abaguranyi ba FDLR kuri televiziyo nationale y'u Burundi RTNB. Ibi ngibi rero bikaba byatumye abanyagihugu ndetse n'abajejwe umutekano bakoresha ibishoboka byose kugira ngo baze kugenzura ibyaba barwanyi kandi bagenzure n'iby'umutekano muke uri kuri iyi televiziyo. Naha rero amakuru twasubikiye mureke tubabwira ngo turaza gusubira mu makuru ari imbere. Turi kumwe cyane, turabakunda, mukomeze gukanda subscribe, share, commentaire ndetse n'ibindi bitandukanye. Ngaha turi kumwe rero tuzosubira mu makuru ari imbere mu kanya kari buze kuza.